Mu gisagara ca Bujumbura hari inkuru nziza ku badandaza bo mu isoko rya Jabe. Ubuyobozi bwa komine Mukaza buheruka gutanga uruhusha kuri abo badandaza bakorera mu Jabe ryo gukora gushika isaha zitatu zo mw'ijoro. Mu bisanzwe bakora kuva isaha 12 zo mu gitondo gushika isaha 12 zo mw'ijoro. Abo badandaza bo mu Jabe barirunganije baregeranya amafaranga, baragura konteri, baragura n'amatara, mu nyuma baja muri komine Mukaza basaba uruhusha rwo gukora gushika isaha zitatu z'ijoro. Zirangera ku mana Edouard abarije ndongoye komite iserukira abadandaza bo mu isoko zacu ya Jabe kugira batuzana amatara. Konteri ya mbere ihiye mu minsi mikeya bari batuzanira iyindi komine ituzaniye iyindi, ariko nayo irusha dusanga ntishobora kwakiza isoko yose kuko abadandaza baza kuba benshi n'ibibanza bimwe amatara baza kuba byinshi. Tuja tugira inama n'abadandaza icokorwa kugira turonke umuyaga nkuba bashobora gushikira bose. Abadandaza bo nyene ubwo baca barisuganya kugira bagure konteri nini ya cyane gose bita semi industry. Ikonteri abadandaza ubwabo barayigurira, bayiguza cyabwa ati ntibihagije ce tugira ko udusabire batwongerereze amasaha yo gukora. Twavuze rimwe bavyimuse gatanu barongozi bakomire Mukaza baradufashe bagira inguvu yo konteri iraboneka. Iyo konteri nini ya mugabo yiguriwe n'iki n'abadandaza. Tujamwo tujina n'abadandaza kugira tugira no muyaga nkuba ushaka kwakiriza impande n'impande imirongo yose igize isoko. Ufata amababara yose agize isoko kugira abarimo amatara. Turetse n'inyuma y'isoko hose twasizeho y'amatara manini mwe bitama projecteur arahari. Ejo ku munsi w'ejo urenganye niho banyakubahwa basanzwe barongoye komine Mukaza bari baje kugurura iki gikorwa icese kugira bongere ko n'uwo mwanya rwe twasavye rwe twifuje ko twogeza saa 3 ko turakora. Aca baza kuvyemeza icese ejo ku mugaragaro kwa ayo masaba yatwemereye kugeza isaha zitatu z'ijoro kugeza isaha zitatu ati mbere binashobotse nukoreza tunarenze. Abadandaza bo mu isoko rya Jabe baratubwiye ko banezerewe cyane n'iyo ngingo shasha, bavuze ko ari intambwe ikomeye izobafasha guteza imbere ubudandaji bwabo. Fisa kamwe kadasanzwe kubona umushefu wacu komisere w'isoko mushasha ya Jabe yatwongeye akanya ko gukora. Kare twahora dukora kuva 6h gushika saa 11:30. 6h kagira twatashe, hari umuntu yaba ashaka akene nk'igitenge canka agakenera idira koje ndadazana n'amashuka canka agakenera ishuka akabura aho yigurira nkamubwira ati nzoyiguhejo. Mugabo ubu turaryohewe vraiment, batwongeye amasaha. Ikintu cyambere agiye kungura nuko hari abakiriya banje baba bakora gushika 18h cyangwa saa moya bandondera ugasanga namaze kugara ko ya isoko ya Jabe harayigura 17h, ariko ubu benshi bariko barazana ubunyeri basanga nkikora. Turanezerewe cyane kuri ibikorwa byiza badukoreye kuko hari abakiriya benshi barabatwidogera kazavuga ngo mwengo mugara kare ngo biki n'ibiki, ariko ubu bigiye kugenda neza. Ubu n'umuntu azoba avuye ku kazi ateba bizoba byoroshye cyane. Ushaka gushika ngaha saa 2, saa 2:30, saa 1:30 akaza agatora imizigo ata kibazo na kimwe. Mukora iki ngaha muri isoko ryanyu? Badandaza. Ndandazi iki? Bitunguru, mayonnaise, amasupageti. Ibitunguru n'itomati birakunda kuba kenshi bikunda kumara umunsi canke iminsi 2. Nikaye kunguko mwaronse uno munsi kuba babongeye amasaha 3 gukora ku munsi. Kubera nk'ubu ntanugara kare nkacafuka nkaca ntaha nasanga itomati zononekaye, ariko ubu ndadandaza nkaheze. Nuko karusho nabonye kamasaha batwongera. Mwino bintu nsanze nkora giye kunyungura karusho kanininya kuko hari abakiriya bahora bandondera vers 18h nasimaze gusohoka isoko. Ubu ndoza ndaba informa ndababwira yuko amasaha yo guhera 18h gushika 21h ko isoko rizoba ryuguruye. Aho bazoba bazikeneye
bazoza barazisanga ku kibanza. Abo badandaza bavuga ko ayo masaha 3 yongerewe ko azobafasha kuronka abakiriya benshi cyane abava ku mirimo ijoro rigeze. Ivyo bizotuma baduza inyungu kandi bagwize umwimbu bahora baronka. Amasaha 3 babongeye agiye kumarira iki mu kazi ka misi yose ko kudandaza ibitenge? Jewe amasaha 3 banyongeye mu rudandazo rwanje azongirira akamaro kurusha uko nahora ntaha saa 12. Nk'ubu hariho umuntu agiye ku telefone ubunyene ambwira ati ntutahe mama Rayina ndaje umpa igitenge. Rero ako n'akanyamuneza rero je mfise. Ego. Byari bimaze kugushika ugasanga akanoti karagucitse kubera ikibazo cy'amasaha? Ego, kibe ikibazo cy'amasaha kambwira ati mbe watashe ntego natashe ngo nta kundi nari nkeneye igitenge. Ati nta kundi zoguhejo canka ati nta kundi ariko ndihuta ejo zinduka nduga. Ati sinshoboye kugushorera aturanyihanganira. Uri jewe no bweho ngiye kuyabyaza umusaruro kubera ntibyahahora ariko wumva ngiye kongereza amasaha gukora ngiye kongereza n'utwo nibyo nzoronka hamwe amasaha 3. Akantelefona wasohoye utuntu twatuzaniye bati isoko yugaye sinoza kutuguha mugabo barantefa bati isoko iruguruye injira karibu usanga isoko kishi cyane kandi narahomba gose utumatize boze na canta baho baruhombo ubushazo gasabwa nonekaye ni byinshi twahomba icyo gihe. Nkaje umusaruro iyo umuntu bakongeye amasaha 3 nawe ucovuga ati ibyo bakiriya bahora bahiga inyuma y'isoko bazohora bisanga mu isoko. Uko nyene bitatworohereza nyene gukora 24/24 niko usanga yo abantu vuga ati barananiwe batashe kuruhuka. Naho bashimye ko iryo soko ryanose impinduka baravuga ko hari ikibazo c'amatara basaba komine mukaza kubaronsa groupe ya electrogene kuko hari igihe umuriro ucikagurika bigatuma ubudandaji buhagarara canke bukagorana. Ubu babahereje amatara turazi ko hari icikagurika mu gisagara ca Bujumbura muzoca mubigenza gute? Muzoca mukoresha amabuye? Ico twasaba umuvyeyi wacu komine kuko abadandaza ibyo bamaze gukora ni byinshi, ibyo bamaze gutunganya ni byinshi. Harabayeho ubwa mbere isakagwa ry'amababara yose agize isoko. Ivyo byavuye mu nguvu z'abadandaza nabo bavyikoreye ubwabo. Muga duhawe twabanje gusaba uburenganzira. Ico gihe nterwa be komine yari meri. Twasabye abari baturongoye ico gihe baratwemera gusakara amababara yose agize isoko. Ivyo vyakoze abadandaza bo nyine gatwe kabo biragenda neza murabibona ubu ntibanyagirwa nta zuba ntaki. Nyuma zaho urabona ko aciye umugambi wo kwitunganiriza ibyo bijanye n'umuyaga nkuba. Cyo twasaba rero boraba komine nayo kare cyo duterera nimba ari nka groupe nini ishobora kuba yogira gutengiye amatera acitse tukaza tukayikorako uko twebwe ntidushaka gusubira inyuma ahubwo tuyatuje imbere. Yambona kazoza bwa 2026 ya 2060 twende twashaka gushika mu 2026 twende twashaka ahubwo 2040 tuzube turi mu isoko nziza iteye imbere abadandaza bose bafise akanyamuneza bose bafise akanoti mu bufuko. Yego nizahe ntege ushobora gutera abandi basinzwe barongoye amasoko mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bitunganye neza kugira ngo nabo babonekegweho kuronka amatara gukora 21 gushika saa 3 z'ijoro? Intege twobatera kwanza bakigisha kwanza abadandaza babo bakavyumva akabona ko ari iterambere ribavako kandi rikongera rikabasubira ko bunyene bwabo. Aya masabu haraba bamaze kuryama ariko baracari ngaha ku kazi kandi mwavyibone mwebwe nyene rwanyu ko bariko baracuruza. Rero boraba nabo nyene bakarabira akaro kuri twebwe ayo riko nkuko uyu kugira dushike kuri yambona kazoza vyihuta tutenze kurindira mu 2020 na 40 ko twamaze gushika kumura kazoza tutarindira 60. Mu gusozera abadandaza baratweretse ibintu bitandukanye bacuruza harimwo imyambaro, ibiribwa, imboga hamwe n'ivyamwa, ibikoresho bitandukanye vya buri munsi umuntu yifashisha. Bimwe mu byo wambika harimwo ivy'abajene cyane nizahe impuzu bambika ushobora kuzitwereka? Ndashaka kubibereka mu byo ndabambika abajene cyane. Iyo bayita ngwiye? Iyi bayita boyfriend,
boyfriend boyfriend. Bakaba bayita t-shirt, long t. N'ababosi nyine ntitubibagira tuba tubifise. Ibayita lin. Akaba yayita Lacoste. Abanyagisagara bose kari mu isoko ya Jabe dukora gushika 3 y'ijoro. Uvuye ku kazi ntuzotinye kuza guhitana agatenge, ntuzotinye kuza guhitana ikirato. Abadamu ndadandaza amashuka, ndadandaza isakoshi, ibirato, amashuka, amaparfe. Uzobona ari akantu akeneye azoze ngahi wanje kwa mama Rayina, azosanga icyo yifuza cyose azokironka. Reka tugarukirize iyi nkuru yo ku isoko ryo mw'ijabe baraye baronkejwe amatara. Nubwo bimeze uko bamwe mu badandaza baramenyera gushikana izo saha za 3 z'ijoro, ariko twizere ko uko bizokwama bigenda ariko bazogenda baramenyera buke buke, kuko n'ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi isoko riremye gushika isaha 3 z'ijoro. Twizere ko n'ayandi masoko nibiyunganganya neza bizogenda biragenda neza, tugakora amasaha 28 ku 28 kugira ngo dushike kuri yambona kazoza. Reka nshimire mwe mwese mwakumura kwirikirana ikiganiro ca Open Mic.